kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe P34b Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, Umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Igikorwa cacu ca mbere c'uyu munsi ni ico gushariza amagi. Yozefu, Munyana na Marita, mumfashe dutanga aya magi. Igi rimwe ku mwana. Uwumena igi wese azoba atesheje inota rimwe umugwa rimwo. Rero mwiyubare. Muraza kubona ukuntu ayo magi ari isuku ryinshi cyane. Turashimiye Nyokuru na Yozefu bazindutse bayoza kugira ngo abe meza. Igikorwa ca mbere dufise ni ico gukura mu magi ibiri imbere muri yo. Turatobora ku mutwe w'igi dukoresheje igikwashu. Karorero na Yozefu barereka abahungu ingene babigira. Natwe twe na Munyana na Marita turereka abakobwa ugacuca intoboro nini ku wundi mutwe w'igi. Muraza kubona ko dukoresha ikintu gisongoye kirekire. Birakenewe yuko mutobora kijya gice c'igi gisa n'umuhondo. Ahandi hoho vyogorana ko ibiri mwigi vyosohoka. Ucushira umunwa ku ntoboro ntoya ugahuha kugeza ibiri imbere mwigi vyose bisohotse. Mutonde imbere yatwe na Nyokuru. Twembi turafise igitobozo n'isorori yo guhuhira mwigi. Tubikore duhoze kandi dutekereje. Nyoko, igi cyanje ryamenetse ndiko ndahuha. Nakwanje nuko. Ntimugire ikibazo Shabane na Buzoya. Yozefu arabaha yandi magi. Asubirira yamenetse. Mugabo muratesheje inota imigwi yanyu. Ubu rero bana mwiyubare. Kandi mwomenya ko atamagi twonona. Ayasigara turayafungura ku murango. Umugwi wose urafise imeza iriko amabara yo gushariza amagi. Hari amabara y'uburyo bwinshi. Murabona udukono twinshi tw'amarangi. Kandi hariho n'uburoso bwo gusigisha. Ariko ushatse urashobora gukoresha urutoki rwawe mu gusiga nta ngorane. Duhejeje duca turaba abana batanu babaye abambere mu gucapa neza ku magi. Amagi ya mbere atsindira udukarato dutanu tw'amanota ku mugwi umwe wose. Ntimwihute cyane. Ushobora gushariza amagi yawe uko ugomba. Ushobora gucapa ko amashugwe cyangwa ugasiga igi ryose. Kandi mwibuke ko mushobora kuyatahana kuyereka abavyeyi banyu. Urakoze Nyoko. Uyu munsi wari umunsi uryoshe. Nuko gusaba ko bari baguma batsinda. Abahungu nabo bazogerageza kwihata batsinda. Mbega ugo gwamo n'ugwiki? Wabonye Gamunya? Ni cya gikamyo kizanye ihema rinini yo gukoresha mu gikorane cya Pasika hano ku rusengero. Ariko uyu mwaka bizoba bitandukanye n'umwaka uheze. Gutega Nyoko. Urazi ko hiyongeye ko abakristo benshi mu ishengero. Ego. Paseri yavuze yuko dukeneye umwanya munini wo kwigisha abakristo bashasha ivy'Imana. Na cyane cyane mu kubereka urukundo. Nijyo gukura mu kwizera. Nivyo yoze. Turakeneye abarongozi benshi mu ishengero bo gufasha abakristo baba bashasha baba bakera kugira ngo bashobore kwamira Yesu imbuto nziza. Hari umurongo wo muri Bibiliya ujanye n'ukwama imbuto nziza. Ni mu butumwa bwa Yohana igice ca 15 umurongo w'8 ugashitsa ku 10. Havuga ngo muri ivyo data arashimagizwa nimwama cyane kandi mukaba abigishwa banje. Nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondere ivyagezwe vyanje. Muzoguma mu rukundo rwanje.
nk'uko nanjye nitondeye ibyagezwe bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Rero bana ntimwibagire gutumira abagenzi banyu kugira ngo nabo baze mu gikorane kizobera hano ku rusengero. tuzobatumira. Amahoro Marita, haraheze igihe kirekire ntakubona. Ngenda guhamagarira Munyana. Munyana siwe ngomba ko tuvugana, ni wewe Mina. Jewe ubaye bwa mbere ndonka umushitsi kuva nje imuhira. Ni nani? Sinzi ico nokora. Hari ingware nyabaki. Yozefu yoba yakubwiye nabi. Ni vyerekeye Nome. Yo nibiki? Noba narumvise abavyeyi ba Nome bavuga ko ariko biri atazoza imuhira mu buruhuko bwa Pasika, ngo yoba yagiye ahandi hantu ajanye n'umugenzi wo kw'ishuri. Uwo mugenzi ngo ninde? Bavuze ko ari umuntu wo kw'ishuri, biyumvira ko ari umwigisha yoba yajanye n'abahana. Ivyo bavuze nivyo. Naje narumvise ko yajanye n'umwe mu bigisha. Ariko nta n'umwe azi aho azogarukira. Ndamukumbuye cane. Ahubwo numva mbabaye cane. Sinkibona Nome cane kw'ishuri. N'igihe twavuganye yavugishije nabi cane. Ntiwamukunda none? Ntibigikunda. Yama ari kumwe n'abagenzi biwe. Nanje agerageza kunshokora. Nanje numva bimbabaje Mina. Nangira ngo aragukunda. Naje niko nagira. Noneho ubuhoho vyarunyutse. Nome yama aboneka nk'umuntu aruce cane. Asigaye aronka amanota mabi cane mw'ishure. Kandi ngo aguma yisinzirako. Ngo no mw'ishure yarasinziriye. Zomusengera. Na wewe zogusengera Mina. Ntiwibagire ico wanyemereye. Yuko uzokwama uri nka Musa. Yuko uzokwama uri nka Musa zanje myiza. Nokwibagira gutega Marita wanje. Igira hino tugumbirane. Hanyuma rero Marita, ntihagire uwo ubwira ibya Nome. Ariko nyokuru nomubwira. Sawa, ariko nta wundi. Noneho nguyu wa nyuma nari niteze ko tubonanira ku rusengero uyu munsi. Mahoro nyoko. Oh, mahoro Mina. Indwi zibiri zose utaza kundaba kuvugirwa inyoni. Hategerezwa kuba hariho ingorane. Iriho nyene nyoko. Kandi mbabarire ko natevye. Urakuze cyane. Ijwi ryawe ryarabaye iry'umugabo kandi usa neza cyane Mina. Urakoze nyoko. Nagomba tuyage kuvyerekeye Nome. Marita yambwiye mbega none twokora iki? Nome amaze hafi ukwezi kose agendana n'ujya mwigisha. Umuyobozi ntiyabimenya bose uko ari babiri bazogira ingorane zihambaye. None bamaze kuvugana na Nome. Ambwira ngo nindabe ivyanje gusa. None umuyobozi wewe muba muravugana? Ivyo ntavyo noshobora nyoko. Naho nababonye bari kumwe sinokwemeza yuko Nome akora ivyo. Hari abahungu babiri babonye ari kumwe n'uwo mwigisha aca baca amahani yuko hamwe bogira uwo babibwira yoca bayobeza. Kumbure tworindira tukaraba ko Nome yoza igwinyoni mu minsi ya Pasika. Ataje naho. Aho rero nzoca mvugana n'umuyobozi nsubiye kuja Igitega. Ico twokora twosenga Imana. Ego ndazi ko udakunda ivya Yesu. Ntunkarire cane nyoko. Umviriza uko vyanditswe mu gitabo c'Abaroma. Igice c'umurongo wa 13. Kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Umurongo wa 14 naho havuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawa basiguriye ivyiwe. Iryo niryo jambo nyamukuru tuzokoresha cyane mu ihuriro ry'abana mu bikorwa byo mu buruhuko bwa Pasika. Aho bitandukaniye n'ivyawe nuko umaze kumva ubutumwa bw'ivya Yesu. Urazi ico wokora ugomba kw'Imana igufasha. Bishobotse woza ku rusengero muri ivyo bikorwa. Karorero ni hazobari. Kumbe birashoboka nyoko. Ariko usengere Nome. Nzomusengera. Kandi umenye yuko nawe nguma ndagusengera. Urakoze nyoko. Nyoko, turakurindiriye. Harageze kurangiza ibikorwa vy'uyu munsi. Urya yarinde. Karorero Mina naragiye mutabonanye. Twariko turavugana ku vya Nome.
ni umukobwa wa Basabose ariko yiga mu ishuri y'indaro hari Igitega. Hari ico nofashamwo none? Oya Karorero, nta birebire ariko nome nuwo gusengerwa. Reka twinjire dusozere. Rero bana, n'umunsi ugira kane abo mu mugwi w'inyenyeri bakaba aribo bakiri ab'imbere. Twumva kamo kabo k'intsinzi. Bakobwa muriteguye? Turi inkona, inyenkomezi, inkona z'inyenkomezi. Turabambere, tuzoguma dutsinda ibibazo byose. Tuzoguruka hejuru mu kirere. Turi inkona, inkona z'inyenkomezi. Intsinzi ni ryacu. Neza cyane mwankona. Umengo muzohava mutsindira agashimwe nyamukuru ko muri ubu buruhuko. Namwe mwabisiga. Eka ntimuri nyuma kure. Ejo niyo mwihata mushobora kuzoba ba mbere. Imbere yuko tugenda reka Karorero aturangirize adusengera. Karorero n'amahoro. Yozefu, muzanira amazi. Karorero, icara ngaha gatoya. Icara Karorero, ruhuka. Mbega iki kintu gitukura ni giki? Turabe. Gisa n'amaraso. Karorero, ukorora amaraso. Nta ngorane nyoko. N'uturaso dukeya gusa. N'ikindi gihe byaranshikiye bice birahera. Sawa rero bana mutahe. Yozefu, Munyana na Marita, mufashe abandi bana. Jewe nimvira yuko novugana na se wa Karorero. Kuko amaraso ni menshi, akwiye kuja mu ivuriro bamusuzume. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbona. Hari ico bagomba kubaza canke gutunganira twandikire Transworld Radio Burundi agasanduka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.